Burundi. Aka kanya hari amakuru turonse y'ibanga akomeye cyane bwa nyir'icyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ibindi vyakorewe mu najoro hari ivyavugiwemo. Njewe na Holandi ari muri Kansubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi Neva. Ndabaye kaze kandi ndasubiye kuba mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mwumviriza aya makuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cyacu Burundi makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabahe kaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cy'u Burundi. Kuri rigerekerezo tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique, umutekano n'agateka kazina muntu. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyohenda gusoma munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazujya nonye upyonde ko tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi Neva. Twarababwiye umugambi uhejeje iminsi itari mikeya wibonekeje mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu imigambi ijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa nyir'icyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ibintu vya bihejeje gukomera cyane nyuma yuko General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cyane yo gutegura iyi kudeta. Akaba yaratangarije igisoda ko umuntu azosubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza ari Colonel Senateur Reverien Ndikuriyo. Ivyo yabishikirije mu nama yari yahuje igisoda cy'u Burundi nyuma yuko na Reverien Ndikuriyo yari yagiriye urugendo. Ari amakuru turonka kuri ubu ngubu muri service de renseignement ko ari umutambukanyi yadushigirije amakuru akomeye cyane n'amajwi umugabo wiwe nyene yari yafashwe ariko aravugana na General Prime Niyongabo nk'uko tubandanya tubishira ahagaragara. Hari abavyeyi bamwe badashigikiye ivyo abagabo babo bariko barakora mu butegetsi bw'u Burundi, aho bivugwa ko iyo bayumvirije umugabo wiwe ariko aravuga ibintu bikomeye cyane barimwo bavuga kubijanye no gutembagaza ubutegetsi. Ivyo vyose bikaba vyafashwe mu ibanga rikomeye cyane nk'uko duhejeje kubitahura. Aka kanya amakuru akomeye cyane ku rukuta rwa WhatsApp harimwo amajwi akomeye cyane turibuze kubashitsa ko idonido. Umukuru w'igihugu nyir'icyubahiro Major Evariste Ndayishimiye aba bateguye kumugandagura mu nyuma bakaba bateguye gutembagaza ubutegetsi hagashirwa ko Colonel Senateur Reverien Ndikuriyo vy'imfata kibanza. Ni nyuma yuko Reverien Ndikuriyo wenyene ajeje iminsi itari mike yibonekeza mu gusura no kugenderera amakambi ya gisirikare atandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Ari amakuru turonka muri service de renseignement avuga ko kuri ubu ngubu hari akarwi k'abajenerali batatu binkoye kuri aka karwi ka General Prime Niyongabo kubijanye no gutembagaza ubutegetsi. Bibaye nyuma yuko kandi ako karwi kinkoye kuri General Prime Niyongabo kari kabashigikiye. Kakaba kavuga ko katahuye ko General Prime Niyongabo ariko arakora ibara riteye ubwoba kakwiye ahubwo we kubogozwa. Bikaba bivugwa ko ako karwi k'abajenerali bashika batatu koba katanguye umugambi wo gukorera umukuru w'igihugu nyir'icyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biriza nyuma y'uko kandi amakuru akomeye cyane adushikiye ariko abo bajenerali batatu bakomakomeye bavuye mu karwi ka General Prime Niyongabo. Hari amakuru akomeye cyane dushikira ko abo bajenerali batatu baba batanguye umugambi ukomeye cyane wo kugambana. Bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu abakorera muri palais presidentiel kuri ubu ngubu batarekuriwe kuja mu kazi kabo ka misi yose. Amakuru adushikira nuko hari abahagaritswe ku mvo z'umutekano w'umukuru w'igihugu nyir'icyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uyu General Prime Niyongabo biravugwa ko ataco azoshitsa ku Barundi. Abene igihugu barashigikiye umukuru w'igihugu nyir'icyubahiro Major Evariste Ndayishimiye kuko babona ataco adashoboye. Bikaba mu nyuma z'uko aka karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi ko gasigura ko umukuru w'igihugu avuga ariko atashira mu ngiro. Bikavugwa ko ariko yibonekeza mu bijanye no kubogoza abategetsi bakomakomeye. Ibi bikaba ari vyo biriko biratuma haboneka intererano ija muri aka karwi kinyegeje muri uyu mugambi wo kumukura mu mabanga.
Colonel Senateri Reveria Nondikuriyo biravugwa ko ariko araronka imbaraga zikomeye cyane mu makungu. Turabibashitsa ko biriko mu nyuma z'uko ya makuru akomeye cyane ajanye n'uko umushikiranganje wa mbere Gervais ko buca atari mu gihugu. Hari amakuru avuga ko hateguye operasiyo ikomeye cyane turibuze kubashitsa ko makuru akomeye cyane aje kudushikira. Amajwi ateye ubwoba kandi y'agacamutwe yafashwe n'umwe mu bajenerali bariko bategura ibijanye na kudeta. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Umukuru w'igihugu nyene cobera General Major Evariste Ndayishimiye afashe ingingo ikomeye cyane ku bihangange vyibonekeje muri aka karwe. Turabigaruka ko kudeta yoba igiye gutangazwa nubwo abajenerali bamwe twababwiye batatu bariko baratangira kugira ngo bidacishwa kwimbonesha kure na televiziyo vy'igihugu. Ivyo vyose turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Kuri ubu reka dutangurire ku mubabaro igisoda c'u Burundi kiriko kirafise. Hari amakuru dufise ko igisoda c'u Burundi cyatanguye imigumuko nyuma y'ibiriko biraba muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Vyose turabibashitsa ko mw'idonido ry'amakuru twabateguriye. Reka dutangurire kuri ibibazo bitandukanye abasirikare batanguye kubaza abariyotona batandukanye n'abajenerali bakomeye. Kuri ubu ibintu bihejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Ivyo byose turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ibijanye no gutembagaza ubutegetsi vyo bari kuzihembu. Hari abasirikare barungitswe muri RDC batanguye kwinjira muri aka karwi kinyegeje nyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi nyuma y'uko bakorewe akarenganyo. Umusirikare yatanguye agira ati kubera iki abasirikare bariko barapfa mu ntambara ya M23 iriko irabahuza n'igisirikare c'u Burundi. Ibibazo ni vyinshi ku ntambara abasoda b'u Burundi bariko bararungikwamwo ku mwanya. Umuhari wa M23 muri Kongo woba wejeje gufata mpira abasirikare b'u Burundi nyuma y'uko abandi ibiziga vyabo vyatahukanywe. Abasoda bo nyene bariko barabaza ibibazo vyinshi ariko abatwara bakabura inyishu. Imiryango y'ababuze abayo nabo nyene irabandanya gutwera kandi igaterwa ubwoba ngo ntibabaze vyinshi. Igitigiri c'abasoda bafashwe mpiri na M23 naco kirabandanya kongerekanya mu gihe leta yigumira mu gacerere. Baja muri RDC biteze kurungikwa muri Somalia. Muri kino gihe hitezwe ibikorwa bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira hari ikibazwa cyane ko kuri ubu ngubu M23 ni gute itariko yica abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri. Ibi biragaragaza ko umuhari wa M23 we atari inkozi y'ikibi nka leta y'u Burundi nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politike n'umwe mu basoda b'u Burundi ko yabandanije adushikiriza. Biravugwa ko umuhari wa M23 uriko ufashe neza abasirikare b'u Burundi yafashe mpiri. Leta y'u Burundi ariko ataco iriko irashikiriza canke ngo itange umuco ku vyerekeranye n'abo basirikare, aho iri guca ihakana ko ari abasirikare bayo. Turaza kugaruka ku bijanye n'uburyo leta y'u Burundi yahinduye imikorere yo kurungika abasirikare mu kurwana n'umuhari wa M23. Turaza kubashitsa ko kandi n'amakuru avuga ko abo basirikare b'u Burundi baba bagiye gutangura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi nyuma y'uko binumiye igihe kirekire. Bagumye mu gacerere banga gutangaza ibijanye n'uko baba bashigikiye General Prime Niyongabo, ariko nyuma y'ibikorwa biriko birakorwa n'umukuru w'igihugu ibintu vyabihejeje gukomera cyane. Biravugwa ko muri kino gihe hitezwe ibikorwa vyo kurungika abasoda muri Somalia bizorangira mu mwaka uza. Igisoda kiriko kirakora intonde z'abasoda barenganijwe ugasanga ntibigeze baja muri Somalia canke bagiyeyo gake cane. Abasoda barenganijwe gutyo bagizwe anini n'abasoda bavuye mu gisoda ca kera. Bene abasirikare binjiye mu gisoda muri imyaka ya vuba. Buri basoda bavuga ko ibintu bihejeje kubabangamira cyane. Muri abo bavuba harimwo bake barungitswe muri Somalia ariko bivugwa ko vyabayemwo nkunzi. Muri kino gihe muri Somalia harungikwayo abasoda bavuye mu kugwana muri RDC. Somalia niyo mpembo y'abasoda b'u Burundi. Niba umusirikare arungitswe muri FRDC akaja kurwana n'umuhari wa M23 biba bisiguye ko ariyo mpembo yiwe ko azoca agaruka mu Burundi akarungikwa muri Somalia. Ariko kuri ubu muri Somalia bigiye guhera.
hano muca mutahura impamvu abasoda bariko barapfira mu ngwano ya M23 bagizwe n'abasore bakiri bato cyane binjiye mu gisoda mu mwaka wa 2017 na 2018. Abo basore ntibari bwigere baja muri Somalia. Intambara yo muri Kongo bayibona nk'akaryango baronse kugira ngo nabo barabe ko kwisononera bagiye muri Somalia. Uyundi murwi uboneka mu bariko barapfira mu ngwano ya M23 n'abasirikare bakuze bafise ipeti rya Caporal Chef basigaje imyaka 2 canke 3 ngo barangize imyaka y'igisirikare. Benshi muri abo bahoze mu gisirikare ca kera ca FNL bagiye bararenganywa haheze kuja muri Somalia. Bagenzi babo bahoze muri FDD basanga baragiye muri Somalia 4 canke 5, ariko abo basirikare bo bagiyeyo 1 canke 2. Igisoda cahisemwo kubasezera kibahaye akaryo ko hanyuma ko kuja muri Somalia, kibarungika muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kurwana n'umuhari wa M23 mu gihe leta y'u Burundi yo iriko irinjiza amafaranga y'agaciro. Ikibazo nuko bategerezwa kubanza kuja mu ntambara ya M23 muri Kongo kugira ngo barungikwe muri Somalia. Ibibazo vy'abasoda ntivyishyurwa nk'uko twabihahayiwe n'isoko ryacu mu gisirikare. Abasoda bajanywe mu ntambara ya M23 barababaza cyane ibibazo bitandukanye kandi vyinshi bakabura inyishu. Umusirikari yagize ati burya mbere yo kuja kurwana abasoda barakora inama ibategura maze bakabaza ibibazo vyose bafise. Abasoda bari igoma baherutse kugira inama n'uwatwara ingabo z'u Burundi muri Tafoko, no kuvuga ingabo z'u Burundi zambikwa umwambaro wa RDC zikaja kurwana n'umuhari wa M23. Baramubajije ikibazo c'abakomerekera ku rugamba, ic'abapfira ku rugamba, ingene imiryango yabo izofashwa, ikimpembo yabo n'icitumbero y'ingwano barimo. Kuri ivyo bibazo vyose umukuru w'ingabo z'u Burundi zambara umwambaro wa FARDC yishuye ko bimurengeye. Abasirikare barumiwe cyane. Ubu dufise abasoda baja kugwana batazi impamvu bariko baragwana. Umusoda biramugora rwose kugwana atazi ico agwanira. Umusoda cakora ibishoboka vyose kugira ngo yirinde gukomereka no gupfira ku rugamba kubera atabona ico yoba atangiye amaraso yiwe. Abasoda barabaza n'ivya bagenzi babo bafashwe na mpire na M23 ariko nta nyishu baronka. Abasoda ntibaratahura kandi ingene bambikwa umwambaro w'ikindi gihugu n'ibendera rya RDC. Reta iriko iragerageza gukorera ku bibazo dushira ahabona kuri ino mbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Reta yoba yatanguye kumviriza amakuru dutangaza kuri iyi mbonesha kuri yacu ya Burundi News TV. Kuva tuvuze ingene abasoda Burundi bariko bapfa bambaye umwambaro wa RDC ubu baja ku rugamba batwaye imyambaro 2. Iyo ni tekinike yatahuwe n'abahinga mu vyerekeranye n'igisoda. Umusoda yaturungikiye amakuru akomeye cyane ko kuri ubu ngubu abasoda bariko baraja ku rugamba bariko baratwara imyambaro 2, umwambaro w'igisirikare c'u Burundi n'umwambaro w'igisirikare ca FARDC. Ubu Burundi n'uwa RDC, umusirikare aja kurwana yambaye umwambaro wa Kongo ariko iyo apfuye baca bamwambika umwambaro w'u Burundi gutyo agatahanwa ari umusoda w'u Burundi. Ikindi bahinduye baravye ivyo tumaze imisi dushira kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV nibijanye n'ingene baja ku rugamba bari kumwe n'insoresore bita wazalendo. Ibi vyarateye ingorane zikomeye bituma abasoda bacu basiga ubuzima ku bwinshi kubera wazalendo ica ibatana urugamba. Ubu hafashwe ingingo bamwe bose babaha agace bisangiza kandi iyo bagiye ku rugamba. Aha twobibutsa ko ingabo z'u Burundi zirungikwa kurwana n'umuhari wa M23 ziriko zirongerezwa cane. Uburundi bugeze ku mabatayo ashika 4 arungitswe guhangana n'umuhari wa M23. Imiryango y'abasoda ntironka inyishu. Hari imiryango myinshi yumvise ko ababo bapfuye ariko itabwirwa ko iyo ibiziga vyabo biri. Imiryango itari mikeyi iguma itwandikira ngo tubabarize ivyo biziga aho vyoba biherereye. Igisirikare c'u Burundi kibandanya kwiga ingene kinyegeza ko ari abasoda benshi bariko barahambwa mu gihugu c'u Burundi. Kikarondera cane ko imiryango y'ababuze itohura ngo ivugane kugira ngo ihuze ivyiyumviro.
Uburundi nanone kuri ubu bintu vyabihejeje gukomera cyane. Ubundi iyo umusirikare apfuye igisirikare kirarungika intumwa ishikira umuryango wiwe ikawumenyesha ivyabaye, ikawutegura mu bijanye no gushingura uwabo. Ku basoda bapfira muri Kongo vyarahindutse cyane. Hari udukete turungikwa n'abajejwe intwaro ngo babwire imiryango. Gutyo imiryango ntironka uwo ibaza uko vyagenze. Bamwe ntibaronka uwo babaza ikiziga iyo kiri. Ubundi buhinga nibwo guha ibiziga imiryango imwe imwe ikimenya ko ija guhamba uwabo. Gutyo nta ntwazangabo iza ku maziko ngo ibazwe ibibazo bitandukanye. Nta n'icubahiro umusirikare w'u Burundi agihabwa mu kumushingura. Ahabwa kumushingura kuri ubu ngubu ibintu biba bihejeje gukomera cyane, ni akamaramaza mu mateka y'igisoda c'u Burundi. Turababaje cyane n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi baba batanguje imigumuko nyuma y'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ibitigiri vy'abasirikare bafashwe mpiri na M23 bibandanya kongerekana. Umuhari wa M23 igitangaje nuko ugaragaza ubutwari buteye ubwoba. Umuhari wa M23 warayiwerekanye abandi basoda babiri b'u Burundi bafashwe. Uretse 1CR Mirance Ndikumana twari tumaze iminsi tubashitsa ko kuri imbonesha kuri ya Burundi News TV, hari n'uyundi twabarungikiye hiyongereye ko 1 Class Ferdinand Nzisabira na Capral Chef Prime Niyongabo. Amakuru twahawe n'isoko ryacu mu iperereza rya gisirikare avuga ko mu gisoda bazi ko hafashwe abasirikare bashika 16, ariko nububeshi kuko abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri na M23 ni benshi cyane. Nisinzi ryabo nk'uko amasoko yacu muri RDC atomora. Iyo ntwazangabo twavuganye yavuze ko batangajwe n'imyifato y'umunyamwuga M23 yerekanye mu kureka abarundi bagatora ibiziga vy'abasoda babo no mu kureka kwica abasoda yafashe. Ubu n'ubutwari kandi n'ubuhinga mu vyerekeranye n'intambara. M23 yerekanye kureka abarundi kandi yaretse abarundi batora ibiziga vy'ababo. Ubu n'ubutwari turayikengurutse cyane kuko ihejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi babandanye kwibaza impamvu atakiriko kirakorwa ngo Reta ibohoze abasoda bayo bafashwe mpiri na M23. Abasoda ntibumva ingene M23 ivuga ko yiteguye kuvugana n'u Burundi kugira ngo isubize abasoda bayo, ariko Reta ikinyumira. Reta ikinyuma. Amakuru adushikira nuko intwazangabo twavuganye yavuze iti birababaje cyane kuba umusirikare arungikwa ku rugamba udatahura, ukagenda uzi ko upfuye atateka igihugu kizoguha, ukaba uzi ko abusize atawuzoba abaneza, ukaba uzi kandi ko ufashwe bazoguhebera. Ni mu minwe nanone nk'uko vyibonekeza ko abasirikare bafashwe ibintu beza kubakomererako, ariko umuheri wa M23 nk'uko abasirikare kubw'amasoko yacu babishikiriza bivugwa ko bataragirirwa nabi abafashwe mpiri na M23. Birababaje cyane kumva ko abakurongoye bariko bicira amafaranga ku maraso yawe, ntibagusigurire ikintu na kimwe. Uyu musoda twamubajije uko abasoda bakira ibijanye n'iyi ntambara badatahura, yishuye ati abasivili mwarahiriwe kubera muvuga iryo mushaka, mu gisoda ntituvuga. Abasoda babaza vyinshi, baragira ingorane zitandukanye. Mu ndwi iheze bazanye intwazangabo zibiri, umuriyetona n'umukapiteni, baje gupfungwa bavuye muri RDC. Twese duca twinumira, ariko igisoda c'ubu nanone kimeze nk'isafuriya iriko irashuha gahoro gahoro. Umunsi yatanguye kubira muzokumva akayago. Abasoda baranumye cyane ariko barabona. Kuri ubu ngubu twabarongikiye iyi sanamu ivuga ko igisoda c'u Burundi kiriko kiranonekara. Iyi foto iriko abasirikare bashika 16, muri abo batatu nibo M23 yamaze kwerekana ko yafashe. Abo bambaye umwambaro w'igisirikare ca RDC ni 13, nabo bamwe mu baherutse kugwa mu ntambara ya M23. Hari abakunze kutubaza amakuru akomeye cyane y'ibijanye n'abasirikare b'u Burundi, ingingo ikomeye cyane baba bariko barategura.
aba basirikare barungikwa muri RDC baba bagiye gutanguza umugwi mushasha wo kwirwana ko nyuma y'uko leta y'u Burundi igaragaza ko itabashigikiye kandi yoba yarabadandaje. Biravugwa ko aba basirikare baba bagiye guta urugamba bagatangura imigumbuko kandi bagatera kandi bakifatanya n'umugwi mushasha wa RAROB canke wa Reta urwanya igihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane mu gisoda aremeza ko ibi vyoba bigiye gukomera cyane mukuru w'igihugu nyaricobera General Major Evariste Ndayishimiye nubwo atorohewe n'abasoda bakomeye nka General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange biriko birashaka kumutembagaza ku butegetsi. Amakuru akomeye cyane twaronse reka tuyabashitse ko yose idonido. Hari amakuru ava muri service de renseignement avuga ko ibintu vyabihejeje gukomera cyane. Ibijanye n'ibitigiri vy'abasirikare tuzabigaruka ko mu makuru yacu aza. Hari ayandi makuru turiko turabandanya mu gukora ko amatoza ku bijanye n'aba basirikare b'u Burundi n'imigambi yabo mu gutembagaza ubutegetsi. Kuri ubu ngubu President General Major Evariste Ndayishimiye yoba ageramiwe. Amagara yiwe arageramiye mu gihe atafise akaryo ko gufata imyanzuro ikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange bitandukanye biriko bimugereye aho umwanzi yipfuza. Umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bibaye nyuma y'uko atarekuriwe gufata ingingo ikomeye cyane. Ariko nanone amakuru ahumuriza nuko ibijanye nuko kudeta iriko irateba gutangazwa. Hari amakuru dukura muri service de renseignement bivuga ko hari akarwi k'abajenerali bashika batatu biyonkoye kuri General Prime Niyongabo. Nyuma y'uko bumvirije ko General Prime Niyongabo ariko aribonekeza mu gukora ibara mu gihugu c'u Burundi kandi ibi vyose bidaha iteka abana b'u Burundi. Aka kanya General Prime Niyongabo we asaba ko Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ari we akwiye gutwara Uburundi vy'imfata kibanza. Ariko ako karwi k'abajenerali bashika batatu katanguye gufata ingingo ikomeye cyane yo gukura ko aka karwi ka General Prime Niyongabo. Niyo mvo mwumvirije ko kudeta yoba yatevye. Ariko amakuru akomeye cyane nuko aba bose baba bateguriwe kugandagurwa nkuko amasoko yacu baduha amakuru mu gisoda c'u Burundi babandanya kuyadushitsako. Ako karwi k'abajenerali batatu katangaje ko umukuru w'igihugu nyaricubahiro Major Evariste Ndayishimiye adakwiye gutembagazwa nyuma y'uko Reverien Ndikuriyo nawe ataco azoshitsa ku Barundi. Ako karwi ko bagahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma y'uko kafuse itangazo ryari ryashizwe ahagaragara na General Prime Niyongabo. Ibihangange bihejeje kwibonekeza nyuma y'uko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu nyaricubahiro Major Evariste Ndayishimiye atarekuriwe kuba yagira ico atangaza. Ni nyuma y'uko bamwe bamwagereza ko avuga ariko atangira. Kuri ubu ngubu uwahora amuvugira umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakoboca atari mu gihugu murazi ko yafashe urugendo yerekeza mu gihugu ca Ghana. Vyose imbaraga n'ibindi bitandukanye biriko birakoreshwa mu gisoda c'u Burundi harakwiye gutangwa umuco kuvyerekeranye na kudeta. Igihugu c'u Burundi coba kigiye kugwirwa nibara umwanya n'umwanya. General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cyane yo kugandagura atansiguro nimwe ibonetse. Amakuru akomeye cyane adushikira rero turaza kuyagaruka ko mwidonido ry'amakuru tubandanya tubashitsa ko kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusaba monuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazugira nawe nyene upyonde ko tuje turabana amakuru yanyu tambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Kuri ubu ngubu hari amakuru turonse turaza kubashitsa ko bwa butumwa umujenerali akomeye cyane yagiranye na General Prime Niyongabo ku rukuta rwe rwa WhatsApp. Ayo makuru abamenyesha amakuru bacu bariko batasora kumva z'umutekano w'abene gihugu. Turaza kubigaruka ko mwidonido ry'amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. We mwene gihugu uri kumviriza aya makuru urumviriza ko General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yoba iciye mu muco. Canke vyoba ari ibintu bibandanya guca gutyo ariko atanyisho. Kuri ubu Liyotona